Hello everyone, what's popping out there? I go by the name Extra Mbade ya Mombo's Camera Fan Boy. Ni listo kubigira kandi mbadi kumwe na Gogo. Aho tubabwira inkuru ziba zabashije kuvugwa mu isomene yose ariko turacagura ntitwuzimara zose. Reka ndamuramutse Gogo nawe waramutse tubandanye. Maze neza. Meze neza wowe. Nanje ni neza. Urakomeye. Cyane. Yego. Salut tout le monde. Nizera ko meze neza mwese nkuko Parfait yababwiye. Twe turamahoro. Hama ni let's talk kandi kushoro yindi misomene yindi kugira ngo tushe kuyagira amakuru makeya mu yaba yavuzwe. So ni muwe kumwe natwe. Ariko kandi ndabibutsa ko muri BI dufise services zitandukanye harimo photo na videography. Nimwitinye kuza kudusaba ama service tubakorera ibintu bisa neza cyane kuri quality nziza. So inkuru ya mbere ngaha ni inkuru yatororokanijwe na BI nye. Ego ngo imiliyardi 42 kugira ingwara monkeypox ituzwe nizo zikenewe byashikirijwe n'umushikiranganje w'amagara y'abantu itariki zitandatu z'ukwezi k'umunani mu mwaka nyene. Ego kandi ngo abantu bagwaye irya ngwara bariko bavugwa ku buntu. Donc uko nibaza ko bavyibuka hari ingwara yateye nkuko tukuma tubivuga. Bon ni ikintu cyo gushima na papa sinaragiye mo donc ubwiye uraraba mu mabiro abantu barijukiye donc kuri kuraraba ku mabiro basubiye kuzana ibintu by'ama desinfectant ego surtout ama desinfectant ibintu by'amazi navyo ndabona cyane bisigura yuko bari barijukira byane twari ko turavuga yuko abantu bo bigarukana kugira twirinde iyo ngwara mu gihe tuzi neza yuko bavuze yuko iyo ngwara yandurira mu bintu byerekeranye no gukora ku umuntu agwaye yakoze ko canke n'ibindi n'ibindi. Ubu naho havuzwe ikicerekeranye n'amafaranga ko akenewe imiliyaridi 42. Baswa amafaranga atari makeya cyane. Ni menshi cyane. Ego ico ntatahuye neza ryoba none atika kupfuzova he bizogenda gute ni kurondera urucanco ni kugira bigende gute. nibaza ko n'ibyo byose biba birimo nawe kurondera umuti nyine ushobora kuyikuraho burundu. Nibaza ko abari urucanco kugira ngo bashobore kurondera kuko uko dusanzwe tubizi ikintu cadutse abaganga babijejwe babifitiye ubuhinga n'ubumenyi baragenda bakaca hamwe bakavyiga hama kugira ngo batore donc antidote kugira ngo no bivuga urucanco aho haca havamo urwo rucanco. Rero espérons yuko ayo mafaranga azoboneka hanyuma bigakogwa kugira ngo iyo ngwara ituzwe mu gihugu cacu kuko uko nibuka bari bafiswe no mu Rwanda yari ibonekeje mu gihe tuzi ko no mu bihugu bibanyi muri Congo ayo bavuga ko ariho yajizana. Ego iyindi nkuru ya kabiri ni inkuru navuga y'isukari. Ego ubushikiranganje bw'ubudandaji buri kumwe n'ubushikiranganje bw'ikigega ca leta bwaratanze ubwigenge ku badandaza isukari ku butaka bw'u Burundi mu Rwandiko rwasohotse ku itariki 8 hari ejo z'uku kwezi nyene. Ego urwandiko rumenyesha ko igiciro c'isukari yaba yakorewe nga mu Burundi canke hanze uzoyidandaza azofatira kukungene yayiranguye bizofana n'ingene yayiranguye kugira ngo aceshe nk'amaprix. Dusanzwe tuzi yuko isukari ya Susumo ngaha mu Burundi ku mategeko uko bizwi ni 2700 canke 3500 baradugije basize ko 3500 donc ni 3500 mais là bavuze yuko bivanye n'ingene umudandaji azoba yayiranguye no kuvuga ivana muri Tanzania ivana muri Kenya ivana he nta muntu azosoba kugufatira uzoyidandaza bivanye nuko wewe uzoba wayiranguye. Ningingo baheruka gufata aho umwanya umwe bamwe bavuga ati ningingo nziza abandi nabo bakavuga ningingo bega byo bizogenda gute. Ningingo nziza kuko bavuga bati peut-être ubu ntizosubira gukena kubera yuko umuntu azoba afise kwishikira hashaka kugira yiza abafise amafaranga uko izoba yaranguye kose bazoyironka. Abandi nabo bakavuga bati esko niyo byagenda uko umuntu ntazokukika mukiza ko abatora tubivuga ni yakubwira ko yaranguye hanze y'igihugu canke yamuzimvye nikiye kintu kizomutangira kugira ngo yitangaze timire mu gihe tuzi ko hari igisukari igeze kubidandaza mu mafaranga 7,800 izobadandaza nyene mu kinyegero. Hari rero abantu baca bavuga bati none tuzobimenyeshwa niki. Je ku ruhande rwanje iyo ngingo si
nibaza ko ari nziza ku badandaza gusa sinaza ko ari nziza ku bagura kubera zorohereza abadandaza ariko n'abanyagihugu biraborohereza kubera yuko niwe yikenera uzoyironka none umuntu nk'uko waroje kuvuga umuntu yakubwira ati jena yikuye muri Kenya ntegezo kwidandaza amahera angana uko niba bwati kiro ndakigurisha 6,000 uzovyakira neza urumva nyene n'ivya bindi nyene ko turavuga nibaza yuko bazohava bakiga ingingo ingene bazobimenya bazomenya neza ko iyo sukari aho yaranguriwe n'amapri yaranguweko bivanye nibaza ko bazobitwigira bakabimenya kandi ikindi kica kiryoha nuko ubu umuntu ashatse kugemurira agasukari azokugemurira avuye mu kindi gihugu ndazi neza yuko uyitumye muri Kongo biroroshe kwinjira kwiza ko abakongomani baza ngaha mu gihugu cacu ni menshi hari ababa bashaka kugemurira isukari mugabo bakabankira kubera yuko ku ma frontière hariho ibiro batanenza babakubwira ati ibiro 2 ni sawa aho bari ugiye kunywa pluto ariko ubu nyine naho umuntu dufite abakongomani mwebwe muri ngaha mu gihugu cagibanye canke muri Tanzania canke muri Kenya muzogerageza mugani baca bayidedwana mubaza ko bivanye n'ibiro cuzana ucu yidedwana donc kutugemurira bizokoroha mugabo naho bodedwana urumva umuntu basazofuma yinjiza amafaranga mu gihugu mu kigega ca leta ego mugabo iboneke ariko kandi tugarutse mu misi heze Sosumo bari bavuze ko isukari itazosubira kubura ariko twarigeze no kubivuganga mugabo kuva kijya gihe babivuze isukari twari bwayibona n'ubu asohotse ingingo reka turindire ibizokurikira ubu nibaza ko bizoca bigenda neza kandi niba bibarinze bagira amakomantere bavuga bati n'ibindi bidandazo nibabireke byinjire uko nyene ivyo ari byo byose kugira ngo byorohereze abanyagihugu kubera abavuga ati n'ibitoro baca babireka byinjire facilement mugabo ivyo nibaza yuko baramaze kubireka baravuze yuko ndibuka mu minsi twaravuze ko igitoro bazoza baraza baronse ingene baza ku amasezerano bagiranye Kongo n'u Burundi kugira ngo bazoze barahanahana igitoro so nibaza yuko ababijejwe abaduserukira abafata ingingo bazobikorera kuri abanyene iyi ni nkuru twari twakuye ku kinyamakuru Jimbere magazine tugiye ku yindi nkuru dukura kuri Akezanet ngo abenegihugu bamwe bo mu Gihosha bararonswa baragaburirwa amazi bazaniwe n'imodoka ya leta ibazaniye amazi sinzi ko uzi imodoka zitwara amazi hari zitwara ibitoro zitwara amazi ziba ari imodoka za commune zigaza abamustanteri z'abandi ndabizi rukuru kubera ko uyu mustanteri atobora araroha hari imodoka yaronka sinzi ko ubuvyo babikiraho muri si zige zisanzwe ni naryo amakamyo bya bindi bavuga ngo bizimya imodoka bitera apana bizimya moto basi reka je ndavyisa amakamyo kugira umenye ko ari imodoka zinini nanizo modoka zibariza ni imodoka za leta ziza zigahama amazi abanyagihugu muri commune bo mu Gihosha ego ni nkuru dukura kuri Akezanet donc ona ko babazanira amazi bakabasanga mu quartier hama bakavoma Onigingo abo banyagihugu abenegihugu bashima cyane kubera yuko bavuga yuko barabishima ariko bagasaba yuko amazi regidezo yobyiga kugira ngo basubire baronka amazi ariko bivanye n'icyo twari twavuze récemment mu ndwi iheze twavuze yuko ahenshi mu makartier menshi yamaze kuba viabilize donc yamaze kushikamo amatara n'amazi atari gisagara atari quartier ziriko zirubako biragoye kugira ngo baronke amabombo public egarahari mugabo ntabakwiye bivanye n'abanyagihugu kuko babangana baba bakeneye amazi aho urumva ni mu makartier atari ngaha hafi cyane y'igisagara cya Bujumbura rero kuba leta yarafashe ingingo yuko nko muri iyo zone ya Gihosha ni zone zone Gihosha muri zone Gihosha nibaza ko ari ikintu cyiza cyane kubera yuko ubu byaminze kuza gusaba amazi byo kwiyumvira ngo mbeyanza kuronka amazi gute basi kamwe mu buzuti niba batuzanira amaritiro 20 basi mu moto urayaronka ndetse ntaza gukwira muga kamwe mu buri si yuko ayo mazi aza kuboneka ariko ikindi kintu naco mbega muri zone Gihosha niho bonyene bafise ubwo bukene bw'amazi usanga ariho biri grave usanga bo bamara nk'isomeye nandi ngira baracisha bo bakayaduba ndibaza sibo bonyene mugabo ko biri kose sibo bonyene ahubwo leta bikwiye no nimba rigide zitaragira bimwe bavuga baba bakwiye kuza barakwiragiza ahubwo ayo mazi mu makartier menshi bakabikora no mu yandi makartier naho nyene bagashikirwa ko abantu badakunda kuronka amazi katari muri zone
gihosha gusa ego. Iyindi nkuru igira kane ni inkuru ivuga ko amakaye abantu bahora badandariza amakaye aho isoko muri ya Bujumbura ubu batazisubira kuyadandariza. Byavuzwe n'umukuru w'igisagara cya Bujumbura Jimmy Hatungimana mu itariki 5 z'ukwezi nyene ego ariko ko hari nko kuwa kabiri nibaza ngo icatumye hafatwa iyo ngingo nuko abahora bahadandariza ayo makaye iyo bahavuye bahasiga uko nyine ntibagirire isuku mu gihe inzego nkuru z'igihugu zishaka ko zero déchet mugabo urumva ngo nabo ngo baraza kuhadandariza hama bagiye bakasiga uko nyine batagiriye isuku nico catumye hafatwa iyo ngingo. Ariko baravuga neza yuko nubwo biruko byongeye ko abo badandaza amakaye kubera abantu bariyumviriye ati nayo bizogenda gute, abo bantu bahora bafise ako gaproje ko kudandaza amakaye muri iyo minsi. Ikindi kintu tutibage nuko amakaye muri iyo minsi arazimvye cyane rwose, ibintu byose birazimvye, c'est pas vraiment si ikintu coroshe uri kuriyumvira nk'umuntu ashobora kugurira amakaye abana batandatu canke mu gihe pake gana abajije ngayi pake y'amakaye ko 230 irimwo nibaza ko ari amakaye 12 canke ugasangira zimvya sokwanti sinzi ko ari 12 canke ari 24 mugabo ni ibintu amapi ubunye ariko arazimba aho stiro ubigwigi amahera 1000 ya uri kugwa amajana 5 ni ibintu bitoroshe. Rero bavuga ati ntibabibagiye bariko baragerageza ngo kwiga yuko bokorera muri rya parking abantu bagize ama parking yo kuri Palais des Arts akari ubuze badandariza ayo makaye. Yego urumva ni inkuru nziza kuri bo kuko de toute façon bazoreka gusa peut-être ntibazokwigwaho bose mugabo quand même urumva bazokwegerana bafatikanye bazoreka kuba mu mabarabara mugabo urumva ni hafi yo muri ville ni hafi yo muri ville mugabo abatazokwigwaho naho ari ukuntu harabaye kumiko kubera yuko ajya hansi nibaza ko ni hatoye kurusha ajya ego ni hatoya mugabo urumva basi nivyo ubusabusumba kamara maza niko babivuga uzoba yagize shaka ariko twizere yuko nta muntu azoharihira ngo reka ararihira bararihanye noreka nabajya baba badandariza ajya hari amafaranga bariya kugira ngo yinjire mu kigega cyane ego mugabo yinjire mvuga nk'ikibanza mvuga nk'ikibanza nibazoba ariko baradandaza erega ni business none urumva bazoba babaye ico kibanza bazokiriye sinzi amahera bazoriha kuko n'ubundi bahenda nibaza ko bafise tax bariha ni kugira ngo ishobore kwinjira nagira ngo bari muri OBE gusa sinzi bibaza abasanzwe badandaza ayo makaye kugira ngo badusukire ingene bahora babikora tujye ku yindi nkuru rero imwaro inkuru dukura kuri isanganira de televiziyo isanganira ego umunyororo w'imyaka 7 n'ihadabu y'ibihumbi 100 nico gihano senare nkuru ya mwaro yaciriye umuforoma wo kuvuriro yanza muri commune Rusaka aho ni mu ntara ya Mwaro. Umuforoma ngo yagirizwe ubusuma burimo inyongereza donc ubusuma burenze no kwitira umwuga usanzwe utunganijwe n'amategeko. Senare rero yategetse ko iryo vuriro azorira miliyoni 4 atatanze afungwa umunyororo w'agatsindikiro w'amezi 240. Rero kumva uwo muforoma ubusuma bamagize bavuga yuko donc hajya ku kazi yakora yatwara yivye ngo ibikoresho kugira aje kubikoresha muhira kandi ari ibintu bisanzwe bitemewe n'amategeko bivanye no ku muntu aba asanzwe akora. Bavuga yuko ivyo bikoresho ngo yari bitwaye kugira ngo aze gukora donc ivyo ngo yakora ngo muri ivyo bikoresho yakoresha bavuga yuko ngo yari yakorera ngo imbanyi ivyo bamwagirita imbanyi z'abigemeye bamwitura canke ngo akakora ibintu vyo kugenyera no kugira amasircumcision abana b'abahungu baba bakuze canke ngira batoye. Bavuga yuko bihuye biciye kubiri n'amategeko y'ubuganga canke we wavuga ngo yuko ivyo bintu yabikora wabavuga ko bo bamwagiriza ko ari ivyuma yivye ku kazi alors que bo wewe nawe avuga ati nivyo nagiye ndiyungunganya ndabigura baca bamubwira bati wewe avuga yuko heze imyaka ngo ari karagura ivyo vyuma agaca avuga ati jewe ivyo vyuma naho nabikuze baca bamwagiriza bati none wowe urafise
impapuro zikurekurira kudandaza nibaza ko ari nyinshi cyane iki nawe akaca avuga ati nabiguze ku izina ry'uwundi muntu mugabo ngo yanase kumuvuga ariko nubwo bwari ibyo byabaye uko yayisiguye ubu baruhutse bamuciriye uwo munyororo aho wewe avuga ko yari karabikora ngo kugira ngo ategure ngo retraite yiwe no kuvuga niyashika mu zabukuru niyo batakikora akorera leta nawe ngo azokore nibaza ko yashaka gushinga akavuriro kiyo kugira abandi barishinga sauf ko wewe yabikoreye muhira ariko navuze ibintu si ibintu vyiza bose nibaza ko ari ikintu ciza gufata ibikoresho amugatwara muhira amezi 240 mbekajya nangahe ni imyaka ngira ngo yababa 8 nibaza ko ari 8 imyaka 8 canke 7 niho twasete mugabo ni imyaka itari mikeya pe ariko kera bavurira muhira ko tuzi nganye ni byarabaho je no vumenga nuko nyene ngira ngo ari zo ko yoba ashobora kubakorera izo mbanyi nko babivuga ko bisanzwe bitemewe nga mu Burundi ariko none kugira circoncision ni makosa ni bibi biravana n'ubwo buryo abivuga kuko urumva yuko nimba yabiguriye ibujumbura kugira azari iyo ngongana bamusaba urupapuro rumwemerera kudandaza none buryo umuntu adandaza atandikishije bajya abantu bose tubona bamwe babadamu batembereza ibintu ngaha bagirana eske abo bantu babafasha babacira imyaka 8 ni bibaza abantu benshi bagiye bariyumvira bagiye baravuga bati biratandukanye ivyo navyo birakomeye rero kudandaza tuvuze kudandaza umuntu bavuga ko yafasha abantu gukorera imbanyi urupa nanje navuze si ivyo iyo kayo bitarimo kuko naho uko ndabizi iyo umuntu bamwagiritse ico caha si réellement bimenyekanye nta nishwe mu nyoro w'imyaka 7 ngirahanirwa 25 ans si imyaka hano ico gihano oya ico gihano cyo gufungwa amezi 240 bazomufunga ari uko yase kuriha miliyoni 4 iryo vuriro donc bamutegetse kuriha miliyoni 4 ivuriro atarishe niho duca bamufunga ico kintu donc ayo n'amahonze azotanga ahubwo ari karari afunzwe uko bivuga mugabo ico gihano coco kizokuma kubera wewe bamwagiriza ubwo busuma so nibaza ko ari inkuru izobandanywa tuzogerageza tuyitoze kandi mugabo urumva ni iki kibazo abantu benshi biyumviriye abakomoka canke abavyumvise bavuga bati eske ntibirimo ko ntibakabije koko mu kumucira urwo rubanza kuko hari abavuze bati yari urubanza rw'umuntu akiri muto urubanza rwe ruranyaruka gucibwa ugasanga bamucira urubanza kukibirira aho ngaho nyene abandi nabo bakavuga bati nivyo nahanwe si réellement yoba akorora imbanyi uko nyene nabihanigwe mugabo hanwe n'igihano kibihana ariko uko nyene bitandukanye duhereze rero ku rugendo rwo gutembera Burundi ni wari waduserukiye ushobora kutubwira uko byari bimeze tubwire n'aho mwagiye gutembera Burundi ubundi nitembera Burundi 6e edition yabaye itegurwa na Visit Burundi hama twagiye twaratembereye mu master byari mwagiye mu ntara nzihe mwagiye mu ntara nzihe twapfuye ngayo Bujumbura twagize mu madivize haduka amabus ane haduka n'iyindi modoka yari VIP yatwaye abantu bari VIP bo muri ngira ngo ba Jean Burongo Visit Burundi nabo muri staff bo twaraduga je kuri je reka mbanze mere kuri staff uko nababonye franchement n'abantu bari abantu unabuze nakoze ikiganiro bariko baravuga ibintu bategura amahiganwa abantu bashira mu bintu bagirana hari abantu bazi ku selection abantu bashira mu bintu hari abantu bafise imana nawe waba wisanga je nari naduze atamuntu n'umwe tuziranye je demande bizogenda gute ibintu bizomeze gute mugabo c'était vraiment barakwakira bakakubaza uraryohewe umerewe neza wiyumva gute kubengurakanye urabyumva hama bari bafise vibe bisazi rom baba bo muri staff ya Visit Burundi canke abandi twatuganye aho harimo abantu batandukanye Samantha bakunda gutamba n'abandi batandukanye nyene si bose nzi urabitse ibintu by'umuziki ntabizi cyane mugabo twavuye ngaha 10h hama turaduga destination yari kuja mu Kirundo kuri la Kozo hama turashikayo turakora
bon baratubwira nakuzwazo turadoda mu bwato intore ziratamba habaye ibintu byinshi haba byari biryoshe hamasha tuva mu Kirundo tuja Ngozi naho twaraye mu ijoro hariho show yarimo aba DJ batandukanye harimo DJ Alan Selector harimo DJ Zenobino barabagize fedojo igicaniro cy'umunezero niko bacitangira mu Kirundo hama apa yuko hari imbeho nyinshi byari biryoshe vrema hama mu gatondo turavyuka turanywa icayi igitoro kirabura imodoka ziragenda kurondera igitoro birabura kugira ngo dushobora kumanuka murabizi yuko ibintu by'ibitoro ubunye bigoye twarisonse kuva muri ibyo Ngozi kugenda mu Rwegura kugira tujye kuza guteramira ibugara mu mwanya munini twarisonse kugenda nka 9h kugira ngo niho byari kwa bitango bigiye hama tuvayo mu ma 13h kubera imodoka zari zabuze igitoro Uburundi mwabubonye gute neza Uburundi mwabubonye gute aho twaciye vrema hari hameze neza baradusiguriye igituma Uburundi bumeze uko bagenda no mu mabus bagenda baradusigurira tugeze hitwa uku ibintu biruko kubera ibi urumva nyene sindo mwigisha waje mugabo baradusiguriye gusa baratubwiye twari tuzi ngo tuzoja ahantu bahamba abamikazi uko babivuga oya abami kubera babahamba ngo mukayanza abamikazi bagahamba umwana hariho umwe yaciye bazikibaza ati gute umwamikazi batamuhamba hamwe n'umwami wiwe ico kibazo turashaka umuntu yize histoire azokitwishurire kubera abo bantu ntibabishoboye kuvyishura babajije bati none umwami wanje jewe apfuye umwami wanje kuko batompambana n'umwamikazi wiwe kandi mugihe twaba tuzi ko urinze utoguka mu mwamikazi ryaba ari iteka rero kuko batamuhamba hamwe hama rero byagenze neza vraiment ni ibintu byiza ababiteguye baratugaburiye uraza abantu bagenda kugaburira muri bus two kurya tumeze neza nine hari abantu urihiye amahera mugabo ntibanagufate neza ego turiha amahera mugabo baragufata neza hari abandi uriha amahera mugabo ntibagufate neza ubu rero baradufashe neza baratuyagisha baraza bakakubaza gushikangira n'umujamo twamwita ko directeur wa Visite Burundi yarashobora akaza akakubaza ati ni sawa umerewe neza ukavyumva ko ari ibintu biba bimwe barazi vraiment ikintu basi ego n'amahera mugabo barazi ico bariko barakora barazi umwuga basi ego so ni l'année prochaine bazosubira iyindi 7e édition nibaza ko ari itembera Burundi ushaka kubibona uragenda ku mbuga zatembera Burundi barafise page ya 7e édition nzoba ndimwo nzoshaka tuze tujane ego ya nibaza ko ikindi twabanye neza amakuru ni menshi cyane vraiment nawe murabizi ko amakuru ari menshi mwakoze kudukurikirana nk'uko mwaba muri ko murabikora murakoze kuba muduhitamwo mu bandi benshi mukadushira mu bandi kugira ngo murabe ibiganiro byacu n'ubu turabandanya tubasaba support yanyu ni kugira iki no kudushorera kubera turafite amaservice atandukanye y'ibya TV nande mukaduha ibiraka tukora amafoto meza amavideo meza imanza izarizo zose ikindi naco ni ukuyabonesha kuri chaîne yacu niba utari yabonesha hama akagira iki kandi akaraba ibiganiro byacu ukagira commentaire mu fatso ni byinshi ukatubwira utahantu vraiment ni sawa canke si sawa hari abagusanga inbox bakakubwira ati ibintu mwari kubigenza uko vraiment merci beaucoup kuri abo bantu badutera intege bakatubwira mugire rero like share na comment ego like share na comment hari ikindi na subscribe wafuze yabonesha ego nukane imbuga zose ego akozi ba BITV ya Let's Talk nzosura kundi munsi nkumva ndi kumena gogo kuri Vab gusa n'umunsi menga nta Vab yariri mugabo ndabibutse ko dufite services zitandukanye harimo photography na videography mu banda y'impunte tubakora ibintu bisa neza bugende mu consulta ama page yacu kuri Facebook BI Photo Instagram BI Photo murabe ibintu dukora ikinyamakuru turandika n'amakuru ugende kuri BITV chaîne ya Facebook no kuri Instagram TikTok so turahari muze muraba ibintu dukora biba byoshe kandi bimeze neza so twabanye neza gogo turabakunda cyane if you see okay sawa